Ndasubiriye kubahereza mwiriwe mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwako cane hirya nino nga mu gihugu c'u Burundi, nkuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa mu mutekano, muri politike, mu biraba n'agateka kazina muntu, mu butunzi ndetse n'ibindi vyose mwanyigijwe biba biriko biragarukwako cane hirya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Dore ingingo nkuru aya makuru yacu tugira ngo tubageze ko agiye kwibandako. Muri ano makuru turaza kubabwira ko inyuma y'amanyanga akorerwa ku bitaro Prince Regent Charles yashizwe ahabona n'ishirahamwe Aricoto, umuyobozi w'ivyo bitaro yahejeje kubogozwa aca anasubirizwa. Turaza kubabwira ivy'iri bogozwa rya Dr Oscar Nimpaye yahora arongoye Hopital Prince Regent Charles, aho yabogojwe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ndetse akanasubirizwa kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ku vy'iyi nkuru mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku bijanye n'urugendo kuri uyu wa 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yafashe rumushikana mu gihugu ca Colombia. Turaza kubabwira niki President Evariste Ndayishimiye yoba agiye kumara mu gihugu ca Colombia, none yoba agiye mu biki, nibiki bigiye kuzanira inyungu nk'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twahejeje kuronka mu masoko yacu. Amayandi makuru turaza kubabwira ko ntibikiragaseseshwa rumuri kuba FOMI yoba igiye kugara imiryango. Muri ano makuru turaza kubabwira ku madeni akomeye cane FOMI yoba ifise, ni mu gihe abanyagihugu barishe umwavu, ariko kugezana n'ubu FOMI ikaba yaragize ibibazo bikomeye cane. Kuri ubu ngubu ngo FOMI yoba yerekanye ko ifise idene y'imiliyoni 368 z'amadolari. Iryo deni FOMI ikaba yoba yararitewe na leta ya CNDD-FDD, leta President Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu vyananiye vyose, aho igitoro cabuze, amabarabara meza yabuze, umuyagankuba ubandanya gucikagurika. Muri ano makuru turaza kubabwira ku gihombo gikomeye cane cyejeje kugaragazwa n'iryo shirahamwe FOMI. Ninde yoba yungukira kuri iri rugarwa ry'ishirahamwe FOMI ryoba rigiye gutera uruhombo rukomeye cane? Nyirayo ziranotse. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twahejeje gukura mu masoko yacu. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku nkuru y'umubabaro iriko iravugwa Buhumuza, aho indwi bitavye Imana bazize isanganya ry'umuyagankuba. Turaza kubabwira ivy'iri sanganya ndetse tubabwire n'ukugene vyoba vyagenze kugira ngo uyu muyagankuba nyine urigise aba bashika indwi. Muri ano makuru turaza kubitega amatwi. Ibi n'ibintu tutakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido bw'ano makuru. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Reka tudatevye amakuru yacu twabateguriye, reka tuyatangurire kuri urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro President Evariste Ndayishimiye yagiriye muri Colombia. Mu Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Colombia. None yoba agiye mu biki? Mu gitondo co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 18 Ntwarante umwaka wa 2026 kandi twabwira yuko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye niho bafata urugendo rumushikana i Bogota mu gihugu ca Colombia. Ivyo tukaba tubisoma mu itangazo ryasohowe n'ibiro bijejwe
gutangaza amakuru n'ubuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Iryo tangazo rikamenyesha ko umukuru w'igihugu yitabiriye inama yo ku rwego rwo hejuru Serase Afrique kuvyo Burundi bwoba bugiye kungukira muri urugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nuko nyine Ndayishimiye azaboneraho n'akaryo ko gukorana n'icyo gihugu mu nzego zitandukanye, harimwo urwego rw'umutekano, mu butunzi ndetse n'ibindi vyinshi vyagizana inyungu nga mu gihugu c'u Burundi, harimwo n'ishoramari n'ibindi bitandukanye. Reka tuve kuri iyo nkuru y'urugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye tugaruke no kubiriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Vyagenze gute ngo FOMI yo mu Burundi ije mu madeni angana uku? Miliyoni 368 y'amadolari FOMI yinjiye yavuye kuki ko abenegihugu bariha amase imbere? Ayo madeni yoba yaraturutse kuki? FOMI yarabuze ingene yo kwigobotora leta kugira ngo yikorane, kuko leta ya CNDD FDD ikamishamwo ingene yiyamamaza ngo iriha abanyagihugu umwavu, ariko bizorangira FOMI yugaye. Nta sosiyete yakorana n'abo bantu ngo itere imbere, ntibibaho, nta nubwo birabaho. Tangure murabe gusa amashirahamwe yose be n'amahinguriro ya leta ingene byose vyatembagajwe bigahomba, boreka guhombesha gute uwigenga? Raba Savanoro yahora itanga amavuta n'amasabune mu gipolisi n'igisirikare ingene bayiheraniye kugera naho igira yugare. Bayiheraniye miliyaridi zirenga 40 yose, none aho umudandaza yoguma akora. Igitangaje rero leta ya CNDD FDD iheraniye izo miliyaridi 40 Savanoro, ariko umusendede FDD Kome Manirakiza yanyuruje miliyaridi 54 aridegembya. N'ubu ico gihugu cisanze gute mu maboko y'abagugunyi? Umuti urama kugira Angeli igume iboneka mu Burundi nuko leta yokuramwo akarenge FOMI ikaba ariyo yidandariza 100%. Ivyo bahingura umunyagihugu akagura iyo ashoboye, kandi Angeli yoca iba umusesekara mu Burundi. Gusa ivyo leta ntiyovyemera kubera nta rundi ruvugiro basigaranye rwo guhendesha abanyagihugu. Ziranotse nawe ntiyobiyamamura kuko boca bamuhomvya Burundi ubwo nyene, kuko yoba abaseseye agafu. Umugambi wo kuganira umwenegihugu wari mwiza, ariko iyo bibananiye nta mpamvu zo guhombesha umudandaza. Ivyo vyatanguye kuvugwa ni nyuma yuko Ndikumana ajejwe ikigega ca leta ndetse n'umushikiranganji w'uburimyi kuri ubu ngubu bari basuye ishirahamwe FOMI kugira ngo babashikirize ubutumwa bw'abanyagihugu. Abanyagihugu bibaza ingene ngo barishe umwavu mbere, ariko na n'ubu ngubu bakaba bararimye, bakaba barabuze ifumbire, aho abajejwe ivy'ubutunzi muri FOMI basubije abo bashikiranganje ko atakundi babigenza, kuko babuze canke bagize ingaruka zijanye n'ibura ry'igitoro, imihanda myiza ndetse n'umuyaga nkuba uguma ucikagurika. Igisumbije vyose n'ibijanye n'amafaranga mvamakungu babuze kugira ngo barangure materiyeri promiyeri yo kugira ngo bahingure umwavu. Ivyo ngivyo bakavuga yuko ari vyo bigiye gutembagaza ishirahamwe FOMI nkuko babisiguriye umushikiranganji w'ikigega ca leta ndetse n'umushikiranganji w'uburimyi. Ni bande bo bariko baratembagaza iri shirahamwe? Leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yoba igiye gukora iki nyuma y'iki gihombo gikomeye cane ishirahamwe FOMI ririko riragwamwo? Ni mu gihe n'andi mashirahamwe yoba asigaye ngo ariko arajegajega. Uhereye kw'ishirahamwe Brarudi
rihingura ibinyobwa ndetse n'andi mashirahamwe atandukanye, ku buryo kuri ubu ngubu abenshi bavuga yuko baba bagiye kugara. Ni mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi hari ibibazo bikomeye cane bijanye n'akazi, mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi ata munyamitahe akiri kuhaza, bivanye n'uko babona yuko leta yananiwe no gutunganya igihugu. Kuri ubu ngubu abakozi bakaba bariko baraja kurondera ubuzi hanze, bivanye n'uko n'amafaranga bahabwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ntica nikize. Igihugu c'u Burundi kigiye gushayurwa nande mu gihe boneka yuko ibintu vyose vyayangaye. Ni ibintu bikomeye cane biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka tuve kuri iyo nkuru twigarukire kuri ya makuru twari twababwiye. Ni inkuru y'umubabaro iriko iravugwa Buhumuza. Abantu indwi nibo bitavye Imana bahitanywe n'isanganya ry'umuyagankuba ryabereye ku mutumba zone na komine Gisuru, ni mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi. Kuko amakuru ava kuri uwo mutumba bishikiriza ngo hari nk'igice c'isaha 5 zo ku musase kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026, aho abantu bariko barashinga amapoto y'amatara, imwe muri zo yatemba ikagwa ku nsinga y'umuyagankuba ikaze bita haute tension. Abari bafashe bose iyo poto bakaba baciye bacikana ubwo nyine kuri uwo mutumba. Agahinda n'umubabaro akaba ari byose vyakwiragiye. Tubibutse ko komine Gisuru iri mu makomine y'u Burundi ariko araronswa umuyagankuba. Ni mu gihe ku mugwa mukuru w'iyo komine babishoboye bahora bakoresha umuyagankuba uturutse ku zuba, kubera ko ata muyagankuba usanzwe wahabonetse. Kuva umuyagankuba uhashitse amezi akaba arenga gato 3, ku wa 4 Kigarama mu mwaka wa 2025 akaba ariho abenegihugu batanguye gucana amatara akoresha umuyagankuba utangwa n'ishirahamwe Regideso. Reka tuve kuri iyo nkuru y'umubabaro turahojeje ababuze ababo muri iryo sanganya ryabereye Buhumuza. Tugaruke ku makuru ariko aravugwa n'ubundi mu birabana na politiki ndetse n'imigenderanire. Muri 2021 Space Caritas Njebarikanuye yari yabogojwe mu burongozi bw'inama nkenguzamateka kubera ubunyonyezi bw'isukari. Ubu agiye guserukira Uburundi mu Bufaransa. Ni inkuru iriko iragarukwako cane na bamwe n'abandi bakurikiranira hagufi ibibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru yaryoheye cane bamwe mu bavuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ari ubutegetsi bwiza, ariko nanone inababaza abandi baravye ukugene uyu yari yakuwe azira isukari, ukugene yongeye kugenwa mu mabanga. Inkuru yaryoheye cane abakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi, ariko nanone bakaba bariko barananenga bikomeye cane. Inyuma y'iminsi abanyagihugu bo mu ntara ya Giheta bari bamaze basabira ibihano cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nkenguzamateka c'umukuru w'inama nkenguzamateka Murantunga yavuye abogozwa. Space Caritas Njebarikanuye yari yagirizwa kudandaza isukari ya Sosomo ku biciro birenze urugero. Ni mu gihe isukari yari ikennye cane, ikaba yiharizwa n'ibihangange vyayigurisha ibiciro vy'umurengera, no kuvuga mw'isoko y'Ikenywabi. Ikurwa ryiwe ryari ryatanze icizere ko intwaro ya Ndayishimiye yoba igiye kwikubita agashi mu guhana abasuma bayirimwo. Icizere camaze umwanya urume rumara. Tubutse ko Space Caritas Njebarikanuye yari yasubiriwe na Denise Ndadaye. Space Caritas Njebarikanuye yibutswe ubu yaraye yakiriwe i Paris mu Bufaransa, aho agiye
guhagararira Uburundi nuko intwaro ya Ndayishimiye ikoze ibisuma, abicanyi n'izindi nkozi z'ikibi zifukamye mu nda abarundi nizo zisoma ubwa mbere ku nturire y'ubutegetsi biriko birakorwa, biriko birababaza bamwe n'abandi bariko baranenga ukugene intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe no kwitunganya canke ngo itunganye igihugu kuri ubu ngubu. Igihugu c'u Burundi kikaba kiri mu bibazo bikomeye cane, aho amahinguriro nka yose yenda kugara, abanyagihugu barabuze ayo bacira n'ayo bamira, ibisata nka byose byarapfuye. Mwebwe muriko murabibona ko gute ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi? Ja handitse komantere maze ushikirize iciyumviro cawe, dusangize bagenzi bawe ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango z'aya makuru gushika ku musozo. Mu kandi kanya tuze guhura mu yandi makuru azaba agezweko. Ibyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.